sekeza bwa mbere ho ryo gukinga indwara y'agasama rizoba mu gihugu cyose ku ma district 49 tuzocandaga rero abana barenga imiliyoni 2 n'ibihumbi 143 mu gihugu cyose kuva ku bana b'amezi 6 gushika ku bana batarashikana imyaka 5 abo bazoronka urucanco rwo kubakinga indwara y'agasama na rubeola. Iruhande yaho mugabo muri ryo sekeza azotangwa mama yo kubakingira indwara y'uruhumyi, amama ya vitamine A, ayo nayo akazoba azoronswa abana barenga gato umiliyoni n'ibihumbi 730 bari mu burere bw'ubuvuzi 40 kuri 49 kuko ubundi burere 9 busigaye bwo mu hano mu gisagara ca Bujumbura, mu Kirundo ni Karusi hoho basanzwe baronka ivyo vyunyunyu vya vitamine A buri gihe. Hanyuma kandi hazotangwa n'ibinini byo kuvura inzoka zo munda kuva ku bana bashikana umwaka gushika ku bana batarenza imyaka 5. Iryo sekeza rero rizoba kuva ku igenekerezo rya 13 uku kwezi kwa ruheshi tugeraheze ku igenekerezo rya 17 uku kwezi nyene. Twagomba gusaba rero ko abe n'igihugu bo vyitabira kugira ntihagire n'umwana numwe asigara inyuma. Twifuza ko abana bose bagira amagara meza. Yaba ayo mama canke ivyo binini canke urucanco bizotangwa ku buntu, bizotangirwa ku mavuriro mugabo kandi no mu bibanza bimwe bimwe abarongoye uburere bw'ubuvuzi bazoba batoye naho nyene hazokorerwa ibikorwa nk'ivyo.